Hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 ukwezi kwandamukiza igenekerezo rya 29 aha niho hatangura ubwicanyi ahanini bwari butombereye abahutu b'incabwenge n'abari batunze nk'uko bishikirizwa n'umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe. Aha umukenyezi Nahimana Yungrine wo mu Rumonge umusozi wa Birimba zone ya Rumonge ngo yahaburiye se wiwe. Aha rero ngo umuvyeyi bari basigaranye we nabo bavukana ngo ntiyorohewe kugira ngo abarere. Hapfuye data 72 dushikana mama tabwa kuducira ingero mama catanga ubwo nyene aha 72 yaciye atangwa kugenda kwa mustanteri uwo mustanteri yitwa Nyambere takomubwa ati nyakuwa mustanteri ngo bamumpe ijyanju ishiga umugabo nderere mw'abana bacamubwira ngo ijyanju umugabo we yari umumenza ntidushobora kuyiguha. Hariho umugwi wakomoreza abantu ivyabo uwo mugwi rero baca baravuga bati genda kurindira urya mugujoja n'ujo gukomorera ibishiga umugabo wawe. Hanyuma abaho mu buryo bubi aza kuducira ingero natwe turabona ingene tuja kw'ishuri tuca dutangura kuja gukora ubuyaya dukorera babwira mama ngo duha abo bana baza kudukorera ngo baturerera abana tuja kurera abana tutaronka two turya turose two turya kugeza aho igihe kimwe mama ari kuri uwo mustanteri inzara igomba kutwica twese twajyanye twara abana 5 bamwe barapfuye cyo dusigara turi abana 3 mbere barindwi mama dutwe kuri uwo mustanteri uwo mustanteri arabwira umukozi ati aba bana babamenja gene mutore rya sahani tugaburira ko yambwa Bobby mugaburi mushire ku muceri muhabo bana babamenza. Hanyuma umukozi aragenda arabikora aratora rya sahani arasira ko wa muceri ngiye kujya wa muceri mbwitsira simba iyo mbwa Bobby itsinjya amenyo ngaha nubi nkovu ndayifise nini cyane iyo mbwitsiranja nuko imaze kunjya ataravuga ngo yo mbwe yanzira menze iri umwana w'umumenza uhera mama tsariruka tsaratwiruka na mama umukozi acaramubura ati uno musi barakwica kuri habo bana cyo turavaho tubaho muri ubwo buzima daturumva ko bari bamwisira 72 bamwishe intambara yateye kuwa gatandatu papa gize ngo ariruce ucarubi mwujuranira ko bacabaza mu nzu biyugaraniye mu nzu ni habasoda bamaze kumanuka kurasa baca baramwica baramurasa baca baradusahura. Papa yarafise iduka yarimo impuju yadandaza yarafise amamasine yari umutayeri nukuri ico dusaba umugwi severi nuko wodufasha ukadushikako hanyuma ukaraba ico wodufashisha kugira ngo natwe tugarukana umunezero. Nahimana Petronia wo muri zone Mutambara mu Rumonge nyene nawe ngo aha yahaburiye umugabo wiwe. Ico gihe rero ngo ntivyamworoheye kurera abana. Baragiye kubatora ngo muze kumva ikoraniro barabatwara data n'umugabo baramutwara bamutwaye babagandaguriye hajya mu ipiriji tukumva induru mw'ijoro kumbe bahaye barabicira mu ipirijo n'ubuhiri biswe n'ubuhiri. Bukeye mu gatondo turateka indya ngo tugiye kubara bati naho mworeka barabagaburira kumbe barabagandaguye. Haheje iminsi 2 igari zitangura gusomba imivyimba zihagarara hajya ku kiraro badimbagurira mu kiraro bakurikije urusasi babadimbagurirambo tubona uko twabunje twanyegeye twaca tutibyacu turahunga turagenda nta n'ikintu twarwaye kubera nari mfise abana bato ngena nakurikira bahunje ntakamba ati ntihagira umuntu waje umwana ngo waje utagira uwo gutwaza umwana ariko Imana irafasha ndateba ndatsika iyo tugiye kweri ndahangayika kugira ngo
uwo mwenyeji yaduhaye akazi ko twararamo nagenda kumukorera kugira abarantira homa ndaba ndera abo bana yasanze leta yarahatanze yasanze leta yarahagavye se umugwi severi ni unyiyumvirire ingarurire utwanje kuko abo bantu nabo nyene barafise iyo bapfa kira bagiye gufata amaparasera badafise iyo bapfa sikire ivyanje nabo baramenye iyo bapfuye. Atanazi Masumbuko aserukira ishirahamwe ry'abahungutse bo muri zone ya Mutambara hari ico asaba abana bacu canke abana babo no kuvuga yuko ntibashoboye kwiga amashuri ngo bayaheze. Rero ku bana basigaye kubera n'amatati y'abatongo bamwe tutashoboye kuronka ayo matongo abandi batayarose kumva zitandukanye nico gituma nasaba nk'umwana agize amahirwe umuvyeyi wiwe yahunze 72 agashikana 13 leta kuyomwitaho ikamusomesha ikamushikana na kaminuza niburi akamara kaminuza arihiwe na leta. Abakenyezi nabo nyene nabo bari mu bwoko bw'abatutsikazi ngo barakozwe ko n'ubwo gwimo kuko ngo bari babiriwe n'abagabo b'abahutu ico gihe rero ngo bakaba babita abamenje. Aya masanamu yabo rero tujya dukoreshe tukaba tuyatesha abo mu mugwi CVR. Umugabo wanje bamwishe mu 72 mu masaha z'isaha 2 z'agatondo muri umugabo gakemaraje aterambira ati ngiyo nzu ndagusubiza amafaranga mwatanze urumva ko wanje avuye mu munsi ngiyaje gacaza baca bararasa mu nzu ngo nisoke ababanyi baca bitera mu nzu baraza barambwika bambwikana n'abo bana bane ndasohoka ndava mu iyo nzu nta n'igitambara cyo ku mutwe nta n'imbuto nasohokanye. Uyu mwaka narugororwa amagorwa mperasi gushika no mudafise igisebe n'ibintu byinshi cyane nabonye mu Ngagara. Imana itabare amagorwa yabaye mu 72 ntagapfa agarutse mu gihugu. Jewe nagumye nkurikirana iyo nzu ndayiburana kuko narabonye ko nararenganijwe. Jewe nsaba leta nanje yiga iki kibazo canje ko ngize Imana leta yiga iki kibazo canje ninkomorere inzu yanje. Kandi hari bamaze kuraba ko hari ntugira gutya ngwarire abaye umunsi mukuru bati imicombera zoza twebwe bahamagara ngo tuje gutaha umupfakazi atagiye gutaha baca bamushira muri wa mu nyene bagaza kumubaza cyangwa ubucuce kuja gutaha fatifata mu guteye twaragenda nyene tugategura indirimbo zo kumuhayagira. Uwitwa ko yaritse uwo bayahagendeye bakavuga ati naka ngo nakavuye ko naka ngo nakagombiza ngo naka baramutwaye ariko nari bamubishe nawe nabo baca bakamutwara. Naho ku kibazo c'abasaba ivyabo byahitanywe n'ugwimo wo mu 1972 umukuru w'umugwi CV avuga ko hari inama yimirije. Iyo nama rero ikazoba ngo irimo ibibazo bitari bike. Aha rero ngo bakazoba bariko bariga ingene abo babuze ivyabo nabo bashobora kuzobironswa. Ibikogwa n'ubutumwa ibwirizwa rishasha ryahaye umugwi CV. Uyu munsi turaganira duheruka kwandika ingene tuzokora methodology, hanyuma mu minsi mike iri imbere tuzotanguza inama ya mbere bidahindutse izobera mu gisagara ca Bujumbura kugira turabe ingene abarundi tuzobonana ngaho mu gisagara ca Bujumbura bazokwitaba ibibazo tuzobashikiriza. Kubera iki dushaka gutangurira ngaho mu gisagara ca Bujumbura niho hari gisagara gikuru c'igihugu, hari amazu yanyazwe mu Nyakabiga,
muri Rohero ya mbere ya kabiri mu Kamenge mu Buyenzi no mu zindi ntara. Dushaka tubaze ibibazo bitufasha guhinyanyura ingene tuzokora, kuko aha mu gihugu cacu hari abana bafite imyaka 50 canke irenga batazi ko baba mu nzu yanyazwe, bazi ko ari inzu ya se kuko se yari yinjiye canke yarayiguze ubwa gatatu canke ubwa kane, abana bavukiramo, abana bakuriramo. Ubwicanyi bwarabandanije no mu myaka yakurikiye. Aha turaja kuvuga ahanini ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1993 bahejeje kugandagura umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Ubwicanyi rero bwaciye bukwira igihugu cyose. Ahanini rero turaja guhagarara ku bwicanyi bwabaye kuri lise yo mu Kibimba, aha ni mu ntara ya Gitega. Ubwo bwicanyi rero bukaba bwari bugamije abanyeshuri b'abatutsi bari kuri lise yo mu Kibimba. Aha rero hari abadushingiye intahe ingene ubwicanyi bwagenze, ariko rero tukaba dukoresha amajwi yabo gusa. Kwigenekerezo rya 21 twaravyutse mu gitondo baravuze inkengeri kuja muri etide nkuko byari bisanzwe ngo yabasizere n'abantihenze. Turagenda muri etude, dushitse muri etude dutangura kumva abahungu bariko bava ngo uretse ko amaradiyo atavuga habaye kudeta. Amaradiyo n'abayatunga sinzi ngo yari yankashete, abarezi barabizi. Habaye kudeta ngo bagaza ngo yafashe igihugu, ngo batevye n'abanyarutse nigire muri parpiroto abahungu twiga. Hariho umuprofeseri yaduha education physique na civisme. Umunsi araza kutwigisha isaha ya mbere aduha civisme, baca batangura kumubaza abahungu twigana niga muri 10e, ninje mu mwaka wa 10e muri 10e. Kumbega meshe uwo ngo kubera ikingura ditavuga ngo bizi kwiki. Tice navyo nzi byo bya politike nacu mu bishiramo tegura interrogation yanje pour jeudi proche. Mugatwaje twumva hanze uko amugwishi abanyagihugu bariko baraca ibiti, bica ibiti mu mabarabara. Abahungu bamwe shutire b'abahutu nyene bakaca baguma bava hasi barangwa ngo ni sawa vro, ngo ni sawa ngo amabarabara batangwe kuyazibi. Abahungu bakuze baratubwira ati genda mitegure mwambare tenue de sport, abazifise muzane carte d'étudiant, zane uburanga muntu afise duhunge ahantu ntihameze neza. Tugiye tumanutse turi muri dortoir kwitegura, tuca twumva abanyagihugu bariko baracanza bangwa dance kujya we yapfuye vraiment ngo bamukubise ubuhiri bw'imisumari waboshe wavyimbye. Natwe turumva umutima wanse, turatuga tutuze jari umukobwa twigana hagaze iruhande y'ishuri, shambwira ngo Florence umugiye muri sport, uko mwambaye tennis umugiye muri sport, waho mwakanye umunsi murasusuruka. Turabandanya turaja hamwe turagenda nabo baprofeseri bari hagati, tubashira hagati nkuko babivuze, bamwe barabaha amakoti abandi barabaha ibitenge, abana babo barabaheka, abigeme bamwe bashobora guheka abana bato. Turagenda dushitse ku madorotware y'abahungu dusanga ekipe y'abantu bari arme bafise imipanga, amakupusi n'icose gishobora gukomeretsa. Abo baratureka turarengana, turagenda dushitse antata mu ibarabara hari ibiti, bari bamaze kwica ibiti mu mabarabara. Dushitse ku isoko igihinga nkuko babivuze intera hazi yari mushasha, dushitse ku isoko igihinga turadusanga yindi ekipe iri arme. Babandi twasiga inyuma bashobaraza baca baratwansereka bava umuroye umuroye twe turoye umwaro w'amashuri ngo nitwe turi rero security yanyu directeur yabaduha ngo bari mu banyu bari nabo turi kumwe. Baca batangura gutema abari impera, bamaze gutema abari impera tuje tugwana ko turasanzara
byavana rero na kote wowe utumbereye dusanzaye babo bafatiye mu ibarabara nibo baciye bajana directement kwiwe muri irya nzu je ndurira inkombe yari kote Rutegama shampura n'umunyeshure bakuba ngo bari bamutemye mu musaya n'umwibarabara mwagenda murakwigana gutya mugabo bari bamaze gutwambura impuzu yo hejuru aha nta cyariho kandi abatwaye tuvanze abahungu n'abakobwa mu nyuma tubicara tuboshe baca batora umugambi wo kudushorera badushorera n'amacumu umva utevye nta nkoreza ariho baracumita nicyo gituma abo bose nayandi dutobora umva utevye utambuka nabi bacumita ku tuguru gutya n'amacumu batujana tugeze sinzi ko muna ahantu hagira hashika hari iruhande ya terre twakinirako twagira sport hari umugabo sinibuka izina ryiyo twagurira kimbombo n'ibitumbura akabutike twama ducaka imisi yose kajya tugashitse ko twarasanga abantu bahagaze turahagarara sinzi ko ari umuntu yitwa Gakima uwo yitwa Gakima Joseph yiga mu munani ico gihe ndiba bariho yiciwe bagomba kumubohora we kugira babamba musamanye ku ngufu nawe arabarahira ati je nopfuma mpfa ndiba ko haje umuntu azanye agashoka acasatura mu mutwe twari tubohaye acaragwa umva gubiye muri kumwe ukizirika mwazo kugwa mwese mu nyuma baca barakura mu maboko baresiga ngaha twe turabandanya tubandanije baca twinjiza muri kaya kazu mubona hajya kayaga abanyinshi bahiriyemwo aho hari hatanguye gushika saa 12 ndibuka umuntu twasanzeyo yari umuprofeseri wa sport dusanga yajanjaguritse mu mutwe umenga ni vyandehashe mugabo agihema hari umuntu afatevye finale maje natangaye akajambo kamwe atubwira ati murigwanira je vyaheze ni nawe washaka umuriro wa mbere watawe guturira uko we ntiyabuca dushiseyo baratwuganira rero twarasanzeyo n'abandi batari bake hariyo n'abanyagihugu bakeye baca batangura gucana rero icyo gihe urabona ko ari ibintu vyiteguriwe kuko hariho abagore bajeje gusenya rero bajeje gusenya fifi bamwe abagore bazana ibyo vy'imikaratusi vy'imikaratusi vyumye ubona ko ari byo bari barateguye birahera harashika saa 3 saa 4 bamwe barasha baragira iki bigarukako ukagenda ibuka yuko wiro tuva wabo ukabona umuntu wavyibushe abakobwa cyane cyane nibo wasanga yapfuye ugira ushikigo kamwigerekako agasha hama wumvise amagereza atari kugwa kugasunuza gato birebeye uyu munyeshuri nawe nyene yacitse ku icumu ariko akavuga ko bose batari abicanyi ko cyane hari imitego myinshi akaba hariho n'imigwi myinshi y'abantu hariho abeza n'ababi ibyo nkuko nabibutsa hariho abeza n'ababi hariho abashatse kudukiza abandi bashatse kutwica nkuko abivutse ubu nyene hatangura kuri aka kana kafashije ubwo akaba rero n'uwo mutamakazi yagombye kunyegeza naho nase akaba kandi nuze mwumva ko abantu hariho imisi yose yamara abantu babi n'abeza Nizirazana Victoria umunyagihugu aba mu micungararo ya lise yo mu Kibimba ati hari ivyo nabonye abanyeshuri baragiye barakumakuma basobanuranye n'abatutsi bashira ngaho basubira abandi bashiriyo abanyeshuri b'abahutu bariruka abatutsi nabo barakumakuma bamwe bari aba professeur babo babigisha nibo babakumakuma rero bajana bakagushikana muri station abo bananirwa kuturirira muri station babatsindagira mu binogo by'amatware nidutekane nyene ibyabaye byarabaye ntacyo twoba tukihindura kandi ntacyo dusaba iki nkaje banyikiye abana tubane neza tubahane Eka nandarwayemwo Gabriel nawe nyene aba mu micungararo yo kuri lise yo mu Kibimba aremeza ko hari abanyeshure b'abatutsi bishwe abanyeshuri urumva nabivuze yuko
umengo mu Burundi yari inyigisho imwe nabo nyene kuri uwo wa kane bazindukiye kuri ico gikorwa urabyumva babahutu bababoyi babahutu bavuye mu mihana bahwaniye ku banyeshuri babacamo imigwi ibiri abatutsi tonda umukobwa n'umuhungu nyaruta abahutu ari Mpore muto byiza no kubiheba kwihora bidaheze no kubiheba Sugurusimo aserukira abavyeyi baburiye abana kuri lise yo mu Kibimba ati hari ico dusaba bagomba kubakwa ikintu kimwe nk'uko byari byarasabwe muri akorodarusha hari hakwiriye kuba ikibukiro kimwe gihuza ababuze bose icyo gihe twese tukajyayo tukibuka yuko abarundi ngaha bapfuye bari twibukira ngaha ariko ntibibuze yuko ku munsi w'uwundi ndetse uyu abifuza kujya kugarukira ku kibukiro cy'ababa babuze bakagenda atangorane atababuza atabatesha bahagenda bakumva yuko kandi bafite umutekano. Pierre Karavenda yicariye umukuru w'umugwi Severe avuga ati mu gihe hubatswe ivyibukiro abantu bakibuka babo ati aho baraheza bakaruhuka. Mwibwirizwa havugamwo ivyibutso ku buryo butandukanye. Hari icibutso kimwe cyitwa cyo ku rwego rw'igihugu bayita monument national. Hari ko mwibwirizwa ivyibutso byo ku rwego rw'intara monument provincial. Hariho no urwibutso canke ivyibutso byo mu nzego z'intango ukuvuga les monuments muri niveau y'amacommune. Mu bihugu bimaze gutera imbere bakumva ico bita gukiza bakomeretse. Ingorane zo kugwiza ivyibutso, ingorane n'ubutumwa bashize kuri ico cibutso, igihambaye ni inyigisho ziri muri ico cibutso. Florence Rutamuceru aserukira abanyeshuri bacitse ku icumu avuga ati mu gihe hogira baza kudusaba imbabazi ku byo bakoze ati turiteguye kuzibagirira. Nta nzigo y'akazikira dufise aho twaja kwibuka nta wavuga ngo nzihora, nta kintu cyo kwihorana twigera tubucisha mu kanwa. Cyo gituma twebwe uwoza ari we wese adutumbera ati nje gusaba ikigongo yakemanga ico yakoze arahawe ikaze twuvugane ikigongo kumurekurira birahari imiryango iruguruye. Mu bwicanyi bwose rero bwabaye Pierre Karavenda yicariye umukuru w'umugwi Severe aremeza ko hari abakenyezi bahagiriye ingorane cyane kandi bakaba n'intwari. Abapfakazi baragowe cyane, abakenyezi baragorwa cyane yo haye ugwimo bw'ubwicanyi, birukana ikibondo mu mugongo bakarondera utwo barya batazi iyo umugabo ari iyo abana babo bakuze bahungiye binyegeje. Irakiza Deborah umuhinga yanonosoye iby'inyifato aha aratubwira ingene abantu bahuye n'amagume bashobora kwifata cyangwa mbere n'ingene abo babanye mu kibano nabo nyene bashobora kwifata. Ni byiza yuko wakira abandi ukabakirana ubwo babare bafise ukabakirana novuga ngo ibyo bikomere babanye navyo kugira ngo babone yuko bashigikiwe, babone yuko naho ibyo bikomere bihari birakunda yuko umuntu ashobora kugira ubuzima bwiza, birakunda yuko umuntu akira ibyo bikomere mu gihe ashigikiwe n'abamukikuje. Abamukikuje rero nabo nyene usanga kenshi bataba baranashikiwe n'ibyo, kumbura atari mu gihugu ico gihe biba canke atari bwavuke ico gihe biba, mugabo ukerekana yuko utabura yuko ibyo bintu byarabaye kandi ntiwifuza ko bisubira kuba. Muti kuki none ubwicanyi mu Burundi buguma bwisubiriza? Iyo ubwicanyi bubaye ababikoze ntibahanwe ntibakurikiranwe, ababikoze biyita abagabo abahizi,
ababikorewe barituna bugatondera ukarindira ubutungane ukabura ukarindira ugusaba ikigongo ukamubura hanyuma hagaca haba igihugu c'ibikoko